ibinyobwa vya brasserie kera bitaraza ingwara y'igisukari ntiyari mu gihugu cyacu mugabo uko vyagwiriye mu gihugu ingwara y'igisukari yaragwiriye mugabo ntaco bayikora bivuga mugabo natwe bashasha two turaruka muri ibi byo guhingura igitoki cyacu rigiteza imbere ni ngombwa bakivuga babivuga utariko iyo wahiye wavyinyu wacu todo bricks usangire hasi urugero rw'isukari ruri mu vinyu usanga ruri hasi iyo tubonye rukiri hejuru tuca tubona yuko umuvinyu wacu tarasha tutusubiza hariya tukarindisha neza bisigura ko umuvinyu mwiza w'agasarabwaye uba ari umuvinyu udafite isukari nyinshi yego ufite isukari nke cyane hari abantu kuva bumva ubusarabwaye bavuga ko ari inzoga kenshi bafata nk'agafanyambi zinyaragasa kabisa umuntu mbega kubahora bavuga ko ubusarabwaye ari inzoga ifise ingaruka mbi ku magara y'umuntu ubivuga ko iki nk'umushimiste ikijo cyadufasha gupima alcool tugira ntiturenze ya alcool itegekanyijwe n'amategeko hari amakuru akunze kuvuga ko ubusarabwaye butwara inguvu abagabo bugatuma abagabo bamwe batarangura amabanga mpuzabitsina nkuko vyategerezwa ku bwanyu nk'umuhinga mubivuga ko iki Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndavuga kuri mikro Iterambere nyene Université Iterambere for our side Black Machine Black behind the camera mwita umusaza tumaze iminsi tubona abarundi benshi hari inzoga bijukiye zitandukanye n'izahora bamwe bakundikiye ariko ubu hari inzoga tubona abarundi bamwe bariko barijukira zitwa gasarabwaye mbega ijambo gasarabwaye gisigura iki nike kintu gituma abarundi ubu ku mabutike atandukanye mbese n'ubare bumwe ubona ko zino nzoga ziko ziraza twavuyeho turi kugira ngo duhure n'umuhinga yavize muri Makerere University ni mu gihugu cy'Uganda n'umushimiste asanzwe nawe nyene ari vyakoreramwo mu gihe izo nzoga z'agasarabwayi rimwe na rimwe usanga hari abantu bazivuga nabi ariko vyongeye hariho n'abandi benshi zishobora kuba bazikunda kandi bavuga bati nta na kimwe ziratwononera mbega vy'ukuri iyo umuntu yihereje agasarabwayi araheza agasanga ziramugira ingaruka mbi agasarabwayi gakozwe muki mbega kujya tuzi ko abarundi twakuze tubona inzoga ari kimwe mu bidufasha kugira ngo dushobore kuyaga agasarabwayi kuba kadufasha kuyaga canke ningura mu mubindi ndagukure mu bagabo rimwe tuza kuyaga kwa kuri ahandi je sindahindura nitwa Justigel Academy for More Care Black Mandishoni Black ni wasanga ritukuye bizoba ryagiye mu isabuni umara nanje kwa kuri ahandi ndakubwira ko uno munsi navuye ahondi kugira ngo nshobore guhura n'umushimiste yavize muri Makerere University ni mu gihugu cy'Uganda kwa kuri ahandi twagendeye uruganda rwiwe nago surundi ni Food Chem Factory kwa kuri ahandi turi mu ntara nziza intara yagutse ya Gitega muri Mutaho umusozi ndaza kuwabwira abavye bamwise ndi ku masabo Emmanuel niyo mutumire no musi ndakura musa nyakubahwa turaramutsa nizera ko meze neza yego tumeze neza mwumve ko ari iteka ridasanzwe kubona yego twakiriye ni iteka ridasanzwe kubona namwe mwatugendeye yego mwarenze imisozi myinshi amakomine menshi ntara nyinshi ariko muraza kutugena ahangaha natwe turi muri komine ugendana yagutse zone Mutaho umutumba mushikanga kubatamuzi ndi ku masabo Emmanuel ninde ndi ku masabo Emmanuel ni mvukira ngaha ku mutumba mu mushikanwa zone Mutaho komine Mutaho ya bugendana yagutse intara Gitega yagutse nk'abantu umushimiste mpingura ibinyobwa bitandukanye yego kubatavyumva neza niwe yambira agashiramo umwambiro kugira ngo uve ngo karagiboshe basha hajya ni uba wagagitsizemo cyane vya bintu birakomeye vyagenze gute kugira wisagura umushimiste nivyo wize nivyo nize kandi yari cifuzo cyanje namanye kuva niga mu mwaka w'8 nifuza ko no kurikirana ishure byo nyigisha guhingura ibintu bitandukanye kuko nararaba ingene mihiro y'igihugu cyacu cy'u Burundi aho uca hose uhasanga imitsinda y'ibitoke mugo tukaguma tubona bikorwa muri bwa buryo bwa gakondo bw'iwacu ndifuza nanje kwiga ubundi buryo no bikoramwo
bikaneza imbere. Hajya abandi baje muri laboratoire bakoma bumva ngo hydroxyde de carbone bakoma bumva ngo chloride de sodium we nawe wari ugwaye kubikoresha mu buzima busanzwe. Nari ndabyifuza cyane. Mashure yawe ishaka bica mashure yisumbuye mwizi biki? Mashure yisumbuye aha i Burundi narize secondaire kuri école de la paix Magarama, mbandanyiriza imanitse kuri lycée de Musinzira Igitega nyene ubwo ngisata cha Europe, ariko ngiye kuyirangiza mbona ntibihuye n'indoto zanje, nabati ibiri kana bihagarike ndondere ibyo numva nifuza kandi nzokora nishimiye. Wow, wisanze gute Makerere? Makerere nagiye ngiye mu kigo cy'imvuga butumwa, ngira umugisha ndahuriramo n'abantu batandukanye b'imvuga butumwa. Baravuga ati uracari muto byo bavyiza koja ku ishure ukiga ishure ryo gufasha mu buzima bwa misi yose. Tumaze imisi twumva hariko haravugwa inzoga mu Burundi, hasigaye inzoga nyinshi cyane, haba izivuka shasha n'izindi nyinshi cyane. Tubwire imbere ko duciga ku nzoga yitwa HODA, karyoshe ngo wine banana hamwe n'iyitwa ya gatangawizi. Hamaze imisi havugwa mu gitwa agasarabwayo. Wewe nk'umushimiste iyo umuntu avuze agasarabwayo atahura iki? Iryo jambo agasarabwayi ni jambo rikoreshwa n'abantu bihereza izi nzoga ziborera, ariko nta ruganda na rumwe rurahingura inzoga ruyitwe iyi nzoga yitwa agasarabwayi. Ni nk'uko n'umuntu avyagwa bakamurira gakura, abamukikuje bakamutazira izina kanaka. Iryo zina cyangwa iryo jambo agasarabwayi ni jambo ni izina batazira inzoga ziborera. Twakuze twumva imivinyu ku barose ubuvuba, twumva ngo iva hanze, ariko dusigaye tubona Abarundi muvuga ngo turafise wine banana. Tubwire murakura umuvinyu? Abarundi turashobora gukora umuvinyu uvuye mu gitoke? Ego, Abarundi turashobora kuwukora, nubwo dutarakora ku rwego nk'uko mu bindi bihugu bawukora, ariko Abarundi turashobora kuwukora. Biriko biza ku yindi point idasanzwe, muriko murabitubwira, ariko tumenyereye mu Burundi hari harawe cyane inzoga abantu benshi bakunze kuvyita ngo biye amabière mu gifaransa. Ubu tuko turabona umuzo w'izi nzoga zitwa ubusarabwayi. Ku bwanyu hari itandukaniro mbega kubahora bavuga ko ubusarabwayi ari inzoga ifise ingaruka mbi ku magara y'umuntu, ubivuga ko iki nk'umushimiste? Cyo nshobora kuvuga izi nzoga hariho itandukaniro, kuko zirya nzoga za brasserie ni bière, uburyo zikogwa n'uburyo izi ziriko zirakogwa izi ve biratandukanye, kuko bijya bière birashobora gukogwa mu ngano canke mu bigori canke mu masaka, ariko izi nazo ziko zirakogwa ariko ari cyo gukora barazikora mu nanasi, mu bitoki ndetse no mu bindi vyamwa bishoboka. Izi ziko zirakogwa ziratarikwa mu kiringo kanaka nk'imisi 14, indwi zibiri zitatu, ukwezi canke kurenga. Ariko bière yoyo suko ikogwa mu gihe gitoya abantu bakayihereza. Rero biratandukanye, uravye n'uburyo bikogwamo sinzira zimwe. Rero itandukaniro rirahari rinini cyane gose, kuko nk'akaroro dufatiye kuri bière hariho cyo twitwa mu Cyongereza home brewery, ayo mahinguriro abantu babahingurira muhira. Nubwo ngaha uyu muzo wa home brewery utarahaba ayiwacu Burundi, mu bindi bihugu biteye imbere ikiyeri umuntu abazi kucihingura akacihereza kandi bikagenda neza. Ari muhira afise ubukoresho bwabigenewe, igafise ashobora kuronka ijya myambiro piscina, ale na pale. Nubwo yafata bije bigori vyiwe akabisekura, akabijanjagura, akabiteka, akabitekana niyo piscina cyangwa niyo ale cyangwa niyo pale, akabiteka bigasha neza, yaho bisha neza bikabira neza ku rwego babigenewe, ufite ibipimo byabigenewe. Agashamwo ujya ntuze ujya mwambiro wa yeast beer, ikera ashobora kukironka
mu minsi 3 cyangwa mu masaha 48. Ariko ivyo bya vedo banane dufate kuri vedo banane urabona ni processus itwara umwanya. Urafata bya bitoki ukabitarika bimaze gusha ukabigana wa mutobe ukawuteka waza kuwuteka ukawufermenta na za produire zagenewe gukora iyo fermentation. Urashobora kurindira ya misi 14 ya misi 21 cyangwa kurenga. Niyo mpamvu cyangwa hariho zo twitwa simple wine na medium wine na high wine. Izo nazo biba bivanye n'ikiringo zimaze zitaritse. Ntakijya mu ariko muravuga ngo harabavuga nabi izi nzoga zijukiye gukorwa nka i Burundi. Ni nka kumwe bavuga ngo ugutuka ntagutorera. Twasubiye inyuma gato kuri ibinyobwa vya brasserie. Kera bitaraza ingwara y'igisukari ntiyari mu gihugu cyacu. Mugabo uko byagwiriye mu gihugu ingwara y'isukari yaragwiriye. Mugabo ntacyo bayikora bivuga. Mugabo natwe bashasha two turaruka muri ibi byo guhingura igitoki cyacu giteza imbere. Ni ngombwa babivuga utariko. Na cyane iyo umuntu afashe ikintu kiboreza akagifata ubutariko ibirenze ubushobozi bwiwe. Ni ngombwa bimuzanira ingaruka mbi. Hakarorero yihereje ikintu kiboreza ntiyafunguye neza cyangwa n'imbere yo gufungura kwiwe nta mfungurwa zuba ku mubiri afungura yarukurishitse mu mubiri. Ni ngombwa igihe byihinduye swate ishobora kuvyimba amaguru cyangwa iminwa igasadagurika cyangwa gatukura cyangwa n'amaso kamena nk'aya benshi. Kubera iki ubwiyumubiri wiwe hari byubuze. Nuko barabitubwiye hari abantu kuva bumva ubusara bwayo bavuga ko ari inzoga kenshi bafata nk'agafanyambi zinyaragasa kabisa umuntu. Ubwo abakunze kuvuga ivyo we nk'umushimiste wivuga kwiki? Akoko ico coco karanyaragasa karanyarutsa umuntu kumuborera kuko kafise taux d'alcool 16%. Alcool 16%. Mugabe ikiyero cyo kuraraba ni ibice 4.5 kwijana. Uravye iyo tandukaniro rihari ni rinini cyane. Niyo mpamvu cha dusaba abavyereza ibinyobwa ko bonywa bigerera. Ntiyumva ko akamuryohe mu kanwa abandanyangwa. Abanze kuraba urugero rwiwe rw'imbeho bwa misi yose. Wow. Gufungura kwe cyane kuko alcool ikintu kimara inguvu ntikuboreze cyane nuko wari ugahaga. Wow. Ndabumva neza muti batahure ko agasara bwaye atari ibiere n'umuvinyu ahubwo numva 16% ari nke ubwo ntazinjira mu Burundi zirenza 40%. Izo zirahari niyo mpamvu ziba ziri mu byicaro bitandukanye. Hariho ve, hariho liqueur, hariho whisky. Rero kuva kuzirenza 16% ibirigiye muri liqueur. Irenza 30% ibirigiye muri whisky. Nizo nazo zirahari kandi abantu razihereza. Kandi ntibavuga ngo zirababangamiye. Nashece nuko zihereza ababani n'abafise ubushobozi bwo kufungura neza. Wow. Ko biza kuyindi poem idasanzwe. Hari amakuru akunze kuvuga ko ubusara bwayo butwara inguvu abagabo bugatuma abagabo bamwe batarangura amabanga mpuzabitsina nkuko vyategerezwa. Wowe umushimiste mushiramwo ama ingredient muba mwaharuriye kandi muba muzi icyo ashobora gufasha umubiri. Ku bwanyu nk'umuhinga wivuga kwiki? Ijuro vuga kuri ico kintu bavuga mbanza kubeshuza ayo majambo. Kuko mugiye mu bushakashatsi aho bihurira ivyo bintu. Kuko ivyo kurangura amabanga yabubatse n'ivyo kunywa biratandukanye. Ivyo kurangura amabanga yabubatse ni inguvu zikora. Alcool ikora. N'ivyo bintu byo hurirahe. Bavuga ko gasara bwaye gatwara inguvu abantu. Oya. Ahubwo babura inguvu kuko bafungura nabi. Ahubwo umuntu afunguye neza akafata ku gasara bwaye ako kayoga kaboreza mwitwa gasara bwaye. Ahubwo za nguvu zo kurangura amabanga yabubatse ziriyongera. Aratuganye rugo neza. Uti numuti kugira abagabo bakomeze ingo zabo. Cyane gose numuti kwafunguye neza ariko. Uvuze gufungura neza ufatiye kuki? Kuvuga ngo umuntu yafunguye ibyo kurya agahaga kandi
bibumba umubiri byubaka umubiri n'akarorero umuntu yama yibifungura ibijumbu vyonyene nta zindi mfungurwa ahindura ibintu bitatu ntirimwo agema mubiri ntayirimwo sanganya ngaburo ntayirimwo ntanga nguvu ntayirimwo agikwihereza iki kinyobwa cya 16+ yogira inguvu guteza kuba kurugo nawe tubwire kumenyesha makuru izo nguvu yozikuraye n'ushobora yarafise ya rukore yanywa yadutwaye nashize kubeshera rukore ahubwo nibavuga ngo ni kibazo cya mikoro make gituma batu bakingo zabo neza cyangwa ni discipline wese ni discipline oya hari abarundi bakunda kuvuga ngo umugabo ariye gushaka wewe ujya cyane uri njyajya vraiment ko twe tuzibera inywanyo ubwabo si wowe yagura oya soko kujya cyane si gukunda inda ahubwo hariho kujya ukajya ibikenewe no kujya cyane bidakenewe bagibiki twavuga ngo umuntu ariye ajya cyane arakunza inda igihe nahone yariye akarenza urugero kuko no mu bitabo vyeranda haravuga nka ngo ntukadandahigwe iyo uriye ukarenza urugero ubudandahiwe niho gukunda inda mu yandi majambo mugabo yariye bya bifungurwa byansanganyangaburo byantanga nguvu n'ivyandema mubiri ari abariye neza wow muriko murabitubwira ariko ndakumva neza iyo umuntu aguze agasara bwaye bakwiye guca gaherekeza n'igifungurwa neza cyane ikintu kwiye izi nzoga n'inzoga ukwiye kwihereza iyo wamaze gufungura ntaba ari zo ubanza mu nda gusa ahubwo wanze ufungure ubone kuzinywa umaze gufungura mu karere turabona izi nzoga nko mu gihugu cy'u Uganda barazikunda cyane kandi mu bihugu bitandukanye murabona ko usanga mu karere hariho uruganda meruka mu gihugu cya Côte d'Ivoire nasanze akarere kose hari umuntu usanga abahingura ifanta yiwe y'ubwoko bwiwiwe uwundi agahingura akayoga ariko kemewe n'amategeko byose vyemewe n'amategeko mbega ku bwanyu mwebwe musanzwe muri abashimiste kujya dushobora kubona umuntu ashobora kumara imyaka myinshi yihereza ikiyera akabandanya bahatabibaza afise umuntu arashobora kunywa gasara bwa imyaka mirere na mirere katamwononeye ngo hava asanga yagiye kumu alcoolique neza cyane ivyo birashoboka ivyo byose bigaruka kwimwe tuvuga twisunze mu bindi bihugu biteye imbere nashashye mu bihugu usanga bikanye usanga binywa inzoga ziborera ndetse zirenza iyi degré d'alcool ariko usanga bafise imibiri myiza kandi bararamba ahubwo icy'ingenzi nuko bifata ku rugero n'inshuro kongera ko nuko abereza ibinyobwa nashishane bo kureza ikinyobwa cyacu hoda canke ya gatanga wize nuko yokinywa ku rugero ntankwe birenze urugero biko biza kuri ni poeme dasanzwe ubu turi mu bwami bwa Burundi manufacturing kwa kuri ahandi tubwire uru ruganda kwaje gute rufise intego yahe mukora ibiki uruganda uko rwaje bwa mbere twababwiye ko twize twifuza ko natwe tuzokora mu gisata cy'amahinguriro niyo mpamvu twagerageje kurondera ubushakashatsi bushoboka twisunga n'ibindi bigo bimenyerewe bizwi n'amategeko nk'akarorero cyitwa ikigo cyitwa Muri Uganda naco n'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'amahinguriro cyose twarashituye kugira tungereza ubumenyi tumaze kuburonka niyo mpamvu twagarutse mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo bwa bumenyi twagenda kurondera tubukoreshe tumaze kugaruka turakora izindi nganda zitandukanye ubwo twagiye turaronka niyo twaguze ahantu two turakorera turahubaka turegereza n'uyu mugambi abene gihugu kugira ngo ndetse natwe bitworohere kuronka ibikoresho dukoresha tubikura hafi ya uruganda ruri rero uruganda rwaraje kugira ngo rufashe mu kibano mu gucanga akazi kandi n'abarimyi barimo ibitoki tubagurire ndetse no kugira ngo n'imirima ishobore kuronka imyavu kuko ibyo dukamura mu byo twahinguye navyo tuzaza kwitabiza ibitoke n'ibindi navyo tukabigaburira ibitungwa bikabirya
byose bigafasha muri ubwo buryo bwose. Kandi iyo uruganda maze gushika ahantu amabotike asanzwe ari ngaha badanaza bahari baradanaza vya bintu hama amafaranga akaboneka. Rero twagiye gutezanya imbere muri make. Mwaje gutezanya imbere nimba atari banga uru ruganda rufise abakozi bangana gute? Aka kanya turafise abakozi bashika 24. 24. Yego. Duharure ko umukozi wese atunze abantu batatu. Yego. Muratuza abantu 72 ga boss. Nyamba batunze tubatunze natwe. Wow. Nyamba barenga hagubana narenga. Bicho kwindi poem idasanzwe. Mufise ubwoko buhe bw'ibinyobwa musanzwe guhingura? Aka kanya dufise ubwoko bubiri ari HODA wine hamwe ni ya gatangawizi. Yego. Ariko vuba cyane hari kiri kiribwa tugiye kongerako itwa Marco Chemerego. Vuga ni bavyumve. Reka duhaguruke rero. Acha bitwereka kwa kuna handi ndagubira ko bibaze gukomera. Biko biza kuyindi poem idasanzwe. Nuko aha rero tukaba turi muri stock. Mushobora guteka ama produit yanyu. Hii ni lo ya HODA wine. Yego. Imwe duhingura mu bitoki. Ni lo imwe, yo nindi lo igira kabiri n'izindi nyinshi. Nizo zindi zose mubona. Rero akari kakayibwa twababwira ka HODA wine. Yego. Akozwe ku buryo ushimishije. Na ukihereje n'abandi bakihereje atacobokaga yako. Iyo HODA wine ikozwe muki? Ikozwe mu bitoke. Yego. Kama panazi bya bitoki bya mapo by'imike. Yego. Kandi tukaba twabihinguye mu buryo bwa none ariyo twise simple wine bwo tutabishizeko. Uyinyowe usanga itandukanye na zazi n'izindi ziri kuri tere. Kuko iyi yambijwe n'amasaka nkuko ziga zindi bashamwa amasaka. Yego. Ariko iyo ibifise ya myambiro y'imivinyu yageneye kwambira imivinyu. Umuvinyu nyowe mu Faransa n'umuvinyu nyowe muri HODA wine numwe umwambiro numwe kabaye cyane umve biriko biza kuri info bidasanzwe buriko murabitubwira muti iyi nta masaka ibindi birimo ni ivyaye. Ibindi birimo ni nk'umwambiro bwitwa rozeya nutrition yeast uri umwambiro kishi batamenyereye ngaha ariko ugiye mu Faransa ugiye mu Suisse ugiye n'ahandi bakora imivinyu urawusangaho. Uyu ni mwambiro ushobora gukoresha udateza ingorane ku magara y'abantu. Niyo mpamvu bimwe mwage mumbaza nagenda bihakana kuko mbazi ibyo uba wakoresheje neza igihe ukoresheje ibikenewe atangurane biteza kandi ukabitarika mu gihe byagenewe. Bya bintu birakomeye cyane gose. Bagabo saa sita murakwiye kuza muri hereza kavinyu mwijoro uko nyene ariko muri weekend turacabandanya. Inyuma ya HODA wine hari iki? Turafise ya gatangawizi. Iyi mboni iyi nyene ni yaga mu muntu. Niyo ya gatangawizi. Mbona hariko ifoto ya y'umucungwe n'utundi twinshi. Iyi ya gatangawizi ikozwe mu duki? Harimo tangawizi naturere, harimo ubuki, yego, harimo indimu. Ivyo byose birimo. Wow. Tangawizi. Ariko igitangaje nabonye ngaho gacupa ariko 2%. Muri tangawizi harimo nyene akantu kameze nk'agasara bwayo. Yego. Tangawizi ubwayo muri kamakayo nubwo wihekenya mbisi cyo kanywa mu cyayi izi 2% z'amazirimo. Niyo mpamvu uri kurayinywa cyangwa kurayihekenya mbisi wumva ubwayo buduga ukumva kagasara bwayo muvuga ukaraza. Niyo ngo kama kayo. Iyi nayo umuntu ayinywa ryari ifasha iki? Iyi ndu turashika kucifasha twababwira muri make ingene nayo iteguwe. Yego. Iteguwe muri sorte ya ginger beer. Uko mu matangawizi ngene ateguye ari mumwe ngeri zitatu. Hariho cyo tufite mu Cyongereza crafting ginger. Harimo na ginger beer, harimo na kombucha tangawizi. Rero twebwe dukora muri fast mu buryo bwa kombucha tangawizi cyangwa bwa crafting tangawizi dukora muri faso ya ginger beer. Uko ginger beer ikora ni suforme uko bakora ibiyeri. Niho ko tumaze gutera imbere ufise gukora ikiyeri cya tangawizi. Bakinywera. Ugacugira cheers. Gasanga ni nk'ikiyeri mugabo bitandukaniye muri ta
tangawizi kuko ngaha turakoresha iproduit yitwa soya milk na galantine rero izo ni produit kandi zikora kugira ngo ushobore guhingura ikiyeri binafasha tubikora mu masaha arenze tarenga 48 wow ariko za zindi nazo usanga bazitarise iminsi 7 iminsi 12 niho bitandukaniye rero iyi tangawizi yacu ikifasha wanyoye nyamba buzuyinda inda kwa kuzura birarangira nkaha jewe ni fe naye wowe numeze nko kubera buzuyinda ego aho bibaye nko kuko ubanye neza n'ibiryo ego n'imfungurwa mugabo ari gihe imfungurwa tabana neza nazo ego wazifungurwa kumva imisonga mu nda ariko akukihereje ego yabisongera genda aha rero jewe nyoye yagatangawizi aha ino abdomen kiva bukebuke oya navuze nya umeze nya ukubanye neza n'imfungurwa ubanye nabi nazo waba wumva imisonga rero imisonga wumva reka mbaze umubiri Unoze kwindi mpombe dasa muriko murabitwereka uracabona icyo yagiye tukivuga yagatangawizi yego uri kurakora nk'akazi yego kuko nayo yongereza inguvu uratuma ukora neza atakuwa yongereza abagabo canka abagore bana kuvuga abagore canka abagabo cece umuntu wese ari mu kazi muri rusange canke wakoze ukaruha cyane ukakihereza uraruhuka neza wow yego ko biza kwindi mpombe dasanzwe bega waruzi ko ari abantu barara majoro kugira ngo wowe akazi kawe ntigahagarare kuri abuze inguvu energy yaheze coreza tangawizi nayo si yindi ni nyene yagatangawizi reka chimiste adutware mu biro vyiwe mwirabire turacababwira ku kintu kijanye n'akasara bwaye je sindahindura nitwa Université galekeje for sake black machine black narababwiye ntacyo nzomenya ngo ndabahishe kumana natwe bikomeza kuyindi mpfoye bidasanzwe nuko nyakwa umuhinga yego mutwereka kugira ngo umuvinyu canke naho iryatangawizi shike mu icupa umuntu ayikonsome ayifate ayihereze yego ingene biba vyakenze uko bigenda ubwa mbere yego turazana ibitoki tukabishikiza aha twitwa muri maturation urutarikiro mu kirundi cy'iwacu urutarikiro yego ibi nivyo twazanye tugira dutarike bimaze gusha turebuza kubitegura tubironde mu wa muvinyu yego hasibitarika hagati iminsi 5 canke 7 kugira bishe neza mpaka gihiye niho umuntu ashobora kwiyumvira ko cova mu muvinyu yego ngaho nibirashe yego birikora iyo maze gusha tubizana aha mu itonorero yego tukabitonora bahita muri blessage mu itonorero wow tumaze kubitonora turabigana yego umutobe wavyo turose yego tuzijana muri cuisine ino muri cuisine naho ngaha niko twahateguye wow niho wa mutobe wacu tubuteka ku bushuhe bwa 65% bumaze gukwira tufite igipimo dupimisha tuterura tukawuzana muri iki cyumba cyo gutarikamo iyo fermentation namwe murakibona niki kuko aha duhahejeje duca twugara kugira ntihagiranire imigenderanire yego dushitse aha muri fermentation duca tuzana wa mutobe yego tukawushira muri zibagaje niho duca tubutarika yego mugo nitwatera imbere tuzozana izindi nkuru zagenewe gutarika zikomeye cyane gusumba kandi nini tumaze kubushiramo rero tuca dufundikira aha nungaha yego gaje dushirako akakarumara twashizeko kitwa eyaloka mu cyongereza eyaloka ya tuvuga ihemero y'intuzeya y'umuvinyu ajye umuvinyu uragira ibihemesha barafise akantu hemeramo kuko uretse usamaye ya rukoro uri kurarondera nabwo buryohe uragenda gose rero tumaze kugashirako turakareka kuguruye nakone mu kingo cy'imisindwe yego ya misindwe iheze turakugara tumaze kugara ya wa muvinyu ubandanya wifirmanta indani muri bagaje wow dukwije iminsi 21 canke 30 twawukwega tukawukurayo n'aka kamashini
tukawuzana ngaha kugira tugira yandi mameranje twifuza ngaho bariko barawukwega nka tuko twawukwega uyu no muvinyu gusa uri kuraza wow kukijanye no gukora ubugeze ku rugero rungana gute aha mu gukora tuba tugeze n'imiri buri ku rugero rwa 75% kwijana ko gukora aha ni 75% mugejeje niho tuba tugejeje wow tuba tugira turangize kugira dushire ku macupa hacakurikira iki tugeze ngaha rero abageze ko tugira melange aje dushemwe izindi produit rero kugira umuvinyu wacu tukore nkuko twifuza kumera aho twacha ducanga naza zindi produit zindi dushiramwo tukanapima na rukore karaba ese umuvinyu twawukuye uhiye cyane n'ari bwashi kuko iyo tuwukuye utarasha igipimo kirabitwereka cyo dusanga isukari ikirimwo ari nyinshi wa mutobe ugifise isukari mugabo yo wahiye wa vinyu wacu intuze ya usanga iri hasi bigs todo bigs usanga iri hasi urugero rw'isukari ruri mu vinyu usanga ruri hasi iyo tubonye rukiri hejuru tuca tubona yuko umuvinyu wacu tarasha tusubiza hariya tukarindisha neza bisigura ko umuvinyu mwiza w'agasara bwaye uba ari umuvinyu udafise isukari nyinshi ufise isukari nke cyane hagati ya yindwi ushaka ku 15 ubwo maze kurenza ku 15 16 tubona yuko umuvinyu utari bwashi aho kaparere ni gucukoresha iri guca turabisha nuje kurabije tugasanga umuvinyu wacu urahiye tukamara kufortifye nkuko mwabonye ko hari ve fortifye turafise n'ikindi gipimo dukoresha nico ciki ikesho cyadufasha gupima alcool tugira ntiturenze ya alcool itegekanyijwe n'amategeko ndetse hamwe n'iki nyine naturally cyafise no gupima na alcool turabikoresha byose bya turabiko byose biduha resultat imwe tubonye iki gipimo n'iki bihuje tutone ko mu vinyu wacu tuko turakora ukwije ibisabwa niho rero tu hagarika tukabona kurungika muri aka kamashini kadufasha gusteriliza kwici turi tu microbe tuba twarinjiriye muri fermentation cyo tushobora kwinjirira ngaha tuba turabicangira bisigura ko umuvinyu nk'ubukozwe mugasanga ushikanye nk'amavorte 30 kandi mwategura 16 muca mukora iki ico dukora dusha turaba kuri wa wundi mushasha tutarafrotifya tukongeramwo tukawumanura wow bisigura ko ujya mu vinyo na wanditse kuri hoda yegome zijya vorte nizijya nyene nawe ubwo pima nizo hasanga turabona aka kamashini nako kari imbere aka nako gakora ibiki aka nako ni kamwe kadufasha gupima ya sukari kuko zipima zose ari zibiri bijya twabiretse bwa mbere ni yo serapima kuko ziba zakoze n'ahinga batandukanye hari igihe usanga zitaduhaye resultat zimwe ubu dufite zitandukanye tukabona zose zirahuje biraduha icyizere yuko ivyo tiko turakora ariko bimeze biriko biza kwindi poeme idasanzwe muracabona yimutwereka ko mbona umenga hariho n'umunzane ngaha muri laboratoire yanyu uyu munzane nawe uradufasha upima amagrama y'amaproduit dushiramo naziga benzoate za strike zose dukoresha umunzane kugira ngo ntidushiremo ibirenze uvuye muri fermentation hakurikira iki bica biza ngaha aho tubuganiriza muri remplissage kugira bashire mu macupa banafundikire bisigura ko waba uvinyu uvuye ari hose userukira ino vyoro tuserukira ngaha aho mu macupa hari bongera banafundikira neza cyane bivuye ngaha bica biza ino muri etiquetage kugira dushire ko etiquette mushire ko brand wow bimaze kuva ngaho Shebije hariya muri stock hariya twatanguriye bwa mbere nuko tubadushe n'abasozera wifuza hoda canke yagatangawizi yo isanga he aka kanya yo isanga ahangaha ku Uganda ariko Miss Mikeyi tukikuzishira ku ma centre yose yo ngaha mu gihugu umuntu
yamavuga abarundi baramaze ngo umuhini mushasha utera amabavu. Yego. Niziye ntambamye kuva mutangura mumaze guhura nazo. Intambamyi zo ntizibura. Kuko nka tuko turakorera nta matara tufise tuca groupe amazi turavomesha. Hizo ni intambamyi tuko turahura nazo zikomeye cyane. Twosaba nka leta ko yorufasha kaduha amazi n'amatara muri kano gace. Bira natwe dukore tworohewe. Yego. Izindi ntambamyi nazo ntiziragaragara kuko ituraje ku isoko tubone izindi soko rirayo nazo. Yego. Hari imigambi ya kazo ka hafi umuntu yobitegako. Yego, iki kinyobwa kizodanazwa ngaha hafi gusa muri kino gihugu tuzonakidanaza hanze y'igihugu. Wow. Ndagushimire cyane. Murakoze cyane namwe. Nizere ko nikindi gihe twamagara muzo twitaba. Tuzobitaba kandi tuzobakira nimwe tugendera. Yego, nuko reka ndabashimire mu bwese mwavyo murimo. Murabana natwe gutabara mugeze mbese biranagwaza ariko mwana bo turabarukundo ku micro ya John nyene juste gala kadme formarsa ke black machine black. Ni wasanga ritukuye. Rizuba ryagiye mu isabuni. Ko kuri ahali nabwo ati dukunda ivyo wacu, duteze imbere ivyo wacu, ni harambe Burundi, ni harambe impano z'i Burundi, ni harambe ubumenyi. Dukeneye icabwenge, ubwenge bwiza nubufashije abandi kugira ico bashizeko. Ndabura ati baba joza la vista. Ula ushuro mushuro. Hushula none.